Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni mboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 13 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2025. Ubutegetsi bwa Gitega buravuga yuko abarwanyi ba M23 bamaze kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Ndasubiramwo. Amakuru arimo kuva mu nzego z'igisirikare cy'u Burundi ndetse no mu bategetsi ba CNDD FDD aravuga yuko abarwanyi ba M23 bamaze kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Hari ubwoba bwinshi mu gisirikare cy'u Burundi ndetse no mu ntwaro ya CNDD FDD ko zino nyeshyamba za M23 zaba zigiye gutembagaza ubutegetsi bwa General Evariste Ndayishimiye. Hashize iminsi ubutegetsi bwa General Neva burimo kwidodomba irya nino mu baturage bavuga yuko M23 ifite umugambi wo kwinjira mu Burundi ndetse bagatembagaza intwaro ya General Neva. Ubungubu rero amakuru yamaze gutangazwa n'amasoko yacu mu gisirikare ndetse amakuru arimo kwemezwa n'abanyapolitike bakomeye mu Burundi aravuga yuko M23 yaba yamaze kwinjira mu gisagara cya Bujumbura, ndetse hari ubwoba ko ibitero bikomeye cyane bishobora kwibasira inzego z'igisirikare cy'u Burundi. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi ndetse no mu ntwaro ya General Neva aremeza iby'aya makuru. General Evariste Ndayishimiye ngo arafite ubwoba bwinshi, ndetse inzego zijejwe iperereza ziravuga yuko abarwanyi ba M23 bamaze rwose kwinjira mu gisagara cya Bujumbura, ndetse barimo kwikanga ibitero bikomakomeye bishobora kwibasira ibirindiro by'abasirikare b'u Burundi hano mu gisagara cya Bujumbura. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko General Evariste Ndayishimiye ndetse n'abarongoye igipolisi cy'u Burundi bamaze gutanga amabwiriza akomeye cyane yo gusaka inyubako zose mu gisagara cya Bujumbura. Ubungubu bakaba barimo gusaka abaturage. Dore nk'uyu munsi mu gatondo kwigenekerezo rya 13 muri za karitsiye zitandukanye irya nino ku Musaga, muri za Mutakura, mu Buyenzi ndetse n'ahandi henshi, amakuru twamenye nuko imbonerakure, igipolisi ndetse n'abasirikare b'u Burundi barimo gusaka inyubako z'abanyagihugu. Iri saka kandi ryageza no mu bice bya Cibitoke, muri za Rumonge ndetse no muri za Muramvya, aho igipolisi kirimo gusaka abanyagihugu bikekwa ko ngo baba bacumbikiye M23. Amakuru yizewe Iyakure Official yamenye nuko abantu barenga 340 bamaze gutabwa mu mvuto bagirizwa kuba abarwanyi ba M23 binjiye mu gihugu cy'u Burundi. Ndasubiramwo. Abantu barenga 340 bamaze gutabwa mu mvuto irya nino muri za kasho zitandukanye mu gihugu cy'u Burundi. Baragirizwa kuba intasi za M23, abandi bakagirizwa kuba abarwanyi ba M23 barimo kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe kandi twatohoje neza hano kuri Iyakure Official aremeza ko kuva mu ndwi iheze abantu benshi barimo kwinjira mu gihugu cy'u Burundi bavuye muri Kongo. Amakuru twamenye nuko barimo kuva mu mujyi wa Bukavu, barimo guhunga icyuka cy'intambara kirimo gusatira umujyi wa Bukavu. Abakongomani benshi barimo guhunga berekeza mu gihugu cy'u Burundi. Barimo kugera mu Burundi rero bagatabwa mu mvuto bagirizwa kuba inyeshyamba za M23, ndetse abandi bakagirizwa kuba intasi za M23. Irya nino mu gace ka Gatumba, igipolisi ndetse n'igisirikare barimo gucakira abanyagihugu barimo kuva muri Kongo bahungiye mu Burundi. Amakuru twamenye nuko impunzi nyinshi zamaze gufungwa, ndetse ubutegetsi bw'u Burundi bukaba bubagiriza ko ari inderetsi za M23 zishaka gutembagaza ubutegetsi bwa General Evariste Ndayishimiye.
umumenyeshamakuru wacu Ildefonse Habyarimana aremeza neza ko yiboneye abapolisi ndetse n'abasirikare b'igihugu cy'u Burundi barimo gusaka impunzi zivuye muri Kongo, ndetse benshi mu mpunzi bakaba baratawe mu mvuto. Hari amakuru avuga ko bamwe muri bo baborejwe akagufa muri serivisi de renseignement z'igisirikare cy'u Burundi. Hari ubwoba bwinshi cyane rero mu ntwaro ya General Neva. Ubutegetsi bw'u Burundi burimo kwikanga ko M23 yaba irimo kwinjirira muri izi mpunzi zirimo kuva muri Kongo, zirimo guhunga intambara irimo gusatira umujyi wa Bukavu. Abarwanyi ba M23 barimo gusatira umujyi wa Bukavu, ndetse bamaze kwigarurira ibice by'ingenzi muri Kivu y'Amajyepfo. Izi nyeshyamba za General Makenga zamaze guteguza ko zigiye kwigarurira umujyi wa Bukavu. Ibingibi byatumye abagwizatunga bakomeye mu mujyi wa Bukavu batangira guhunga, bamwe bahungira mu Burundi, abanyagihugu nabo bakaba baratangiye kujabuka berekeza mu gihugu cy'u Burundi. Ibi byatumye urujya n'uruza rw'abantu bava muri Kongo berekeza i Bujumbura rwiyongera mu buryo bukomeye. Kuba rero abaturage barimo guhunga Bukavu bakerekeza mu gihugu cy'u Burundi, ndetse bakaba barimo guhunga ku bwinshi, ni ibintu bihangayikishije ubutegetsi bw'u Burundi, kuko abajejwe igisirikare n'igipolisi baravuga yuko M23 irimo kwinyegeza inyuma y'impunzi maze nayo ikinjira mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe twavanye mu gipolisi cy'u Burundi aravuga yuko ngo bamaze gucakira abantu bikekwa ko ari abarwanyi ba M23 babarirwa mu 340. Abangaba rero bari muri za kasho irya nino mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru atugeraho aravuga yuko bamwe mu basirikare b'u Burundi nabo ngo baba barimo gukorwaho amaperereza mu korohereza M23 kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Biravugwa ko haba hari ibyitso biri mu gisirikare cy'u Burundi. Biravugwa kandi ko bamwe mu banyapolitike mu gihugu cy'u Burundi nabo ngo baba binyegaje nyuma y'umugambi wo kwinjiza inyeshyamba mu gihugu cy'u Burundi. Generali Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi amaze iminsi atangaza ko afite amakuru yizewe ko M23 nimara kwigarurira Kivu y'Amajyepfo nta kabuza izagaba ibitero bigamije kuvanaho ubutegetsi bwa CNDD-FDD. General Neva amaze iminsi agaragaza ubwoba bwinshi, ndetse General Neva yavuze yuko M23 niramuka iteye igihugu cy'u Burundi intambara izafata akarere kose. Imbere y'abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo mu gihugu cy'u Burundi, General Neva yareruye avuga yuko hagiye kuba intambara ikomeye mu gihugu cy'u Burundi. General Neva yavuze yuko afite amakuru yuko u Rwanda ngo rurimo gufasha inyeshyamba zishaka gutera igihugu cy'u Burundi. General Neva rero yararahiye avuga yuko intambara izakomera, ndetse ko abarundi batazemera ko bicwa nk'ihene. Ubwo yarari muri komine Bugabira mu ntara ya Kirundo ihana urubibe n'igihugu cy'u Rwanda, General Evariste Ndayishimiye yongeye kwikoma igihugu cy'u Rwanda avuga yuko gishaka gutera igihugu cy'u Burundi. General Neva yahamagariye abanyagihugu kuryamira amajanja, ndetse ngo bakubura intwaro bose bakajya ku rugamba bagahangana n'igihugu cy'u Rwanda yita umwanzi w'u Burundi. Kugeza ubu turiko turavugana rero ibintu bikomeje kuyangara mu gisagara cya Bujumbura. Abapolisi ndetse n'abasirikare baravuga yuko M23 yaba yamaze kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Abantu barenga 340 bamaze gutabwa mu mvuto. Irya nino mu gisagara cya Bujumbura ndetse no mu bindi bice byegereye umupaka wa Kongo, abapolisi n'abasirikare barimo gusaka inyubakwa z'abanyagihugu, bivugwa yuko M23 yaba yinyegejemo, ndetse ko ngo aba banyagihugu baba banabitse intwaro za M23. Ni ibintu rero birimo gutera ubwoba abanyagihugu babona ko igihugu cy'u Burundi cyaba kigiye kwinjira mu ntambara ikomeye cyane. Iyakure TV yashatse kumenya neza koko niba M23 yaba yarinjiye mu gihugu cy'u Burundi. Amasoko yacu muri M23 yamaganiye kure ibyaya makuru. Amasoko yacu muri M23 aravuga yuko ibirimo gutangazwa n'ubutegetsi bwa Gitega byose ari ibinyoma.
ndetse bamwe mu bigweza ivya politike baravuga ko General Neva yaba arimo guhimba amakuru y'ikinyoma kugira ngo yereke abanyagihugu ko umutekano wabo ugeramiwe, kandi byose akaba arimo kubyegeka ku gihugu cy'u Rwanda ashinja ko gifasha M23. Abarwanyi ba M23 bari ku muvuduko ukomeye cyane, barimo gukataza berekeza mu mujyi wa Bukavu. Igisirikare cya FARDC, abarundi ndetse n'abazarendo barimo gukubitwa mu buryo bukomeye. Mu gatondo ko kuri rigenekerezo rya 13 amakuru amaze kumenyekana aremeza ko M23 imaze kwivugana abasirikare b'u Burundi babarirwa mu 170 bari bagose ikibuga cy'indege cya Kavumu bashaka kukigarurira. Ndasubiramwe, muri aka gatondo k'igenekerezo rya 13 igisirikare cya FARDC, abarundi ndetse n'abazarendo bagabye igitero gikomeye cyane ku kibuga cy'indege cya Kavumu bashaka kuhirukana inyeshyamba za M23. Amakuru atugeraho aravuga ko itsinda ry'abakomando b'igisirikare cy'u Burundi bagabye igitero gikomeye cyane mu micungararo y'ikibuga cy'indege cya Kavumu. Ibyo bahaboneye rero ni akamaramaza. M23 imaze kwivugana abasirikare benshi b'u Burundi, ndetse amakuru aravuga yuko abarenga 300 bakomeretse mu buryo bukomeye. FARDC n'abazarendo nibo bazanye igitekerezo gikomeye cyo kugaba ibitero ku kibuga cy'indege cya Kavumu ngo bakigarurire, ndetse FARDC igikoreshe mu kwakira ibikoresho bya gisirikare birimo kuva mu Burundi ndetse n'Ikisangani. Iki kibuga cy'indege M23 yarakigose, ndetse FARDC ntabwo ishobora kugikoresha. Amakuru rero aravuga yuko FARDC yashakaga kukigarurira kugira ngo bagikoreshe mu kwakira ibikoresho bya gisirikare, ariko bimaze kubata kuw'amazi. Amakuru yizewe arimo kongeraho muri kano gatondo k'igenekerezo rya 13 aremeza neza ko M23 imaze gutanga isomo rikomeye cyane ku basirikare b'u Burundi. Amakuru yizewe aremeza neza ko abasirikare barenga 170 bamaze kwicwa. Ndasubiramwe, abasirikare 170 b'u Burundi bamaze gusiga agatwe kabo ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Ni mu gitero gikomeye cyane bari bagabye bibwira ko bagomba kwigarurira kino kibuga cy'indege cya Kavumu giherereye muri Kivu y'Amajyepfo. Ubu ngubu rero ikibuga cy'indege cya Kavumu mu buryo bwuzuye kirimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Abasirikare ba Kongo, abarundi ndetse n'abazarendo bakomeje kubona yimbwa yaboneye ku mugezi. M23 irimo kubavudukana mu buryo bukomeye. Amakuru twamenye nuko ku munsi w'ejo M23 mu rugamba rukomeye cyane rwabereye muri teritwari ya Karehe, M23 yacakiye matekwa abasirikare ba Kongo barenga 40. M23 yacakiye ibifaru by'intambara. M23 ubu ngubu irimo kugenzura teritwari ya Karehe. Ndasubiramwe, mu buryo bwuzuye M23 irimo kugenzura teritwari ya Karehe. Icyicaro gikuru cya teritwari ya Karehe kiri mu minwe ya M23. Ikarehe kuri centre M23 irimo kuhagenzura. Uku nguku rero ni ugutsindwa gukomeye cyane ku butegetsi bwa Kongo ndetse na General Masunzu Pacifique urongoye zone de defense ya 3 mu gisirikare cya Kongo, ari nawe urongoye imirwano hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Mu mirwano ikomeye cyane yabaye ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 12 ikabera muri teritwari ya Karehe, abanyagihugu baravuga ko FARDC yirukanse mu buryo bukomeye. Abanyagihugu baravuga yuko biboneye abasirikare ba Kongo barimo guta inkogo zabo, barimo kwirukanka kibuno mpamaguru berekeza mu bindi bice. Abanyagihugu baravuga ko igisirikare cya Kongo ari ibinebwe, ndetse ko rwose badashobora guhagarara imbere y'intare za Sarambwe, bigaragara ko zariye karungu zirimo kwerekeza mu mujyi wa Bukavu. Muri aka kanya turiko turavugana ibintu byongeye kudogera mu mujyi wa Bukavu. Abaturage barimo gutabaza M23 ngo ibatabare. Abaturage baravuga yuko FARDC, abazarendo ndetse n'abasirikare b'u Burundi barimo gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi mu mujyi wa Bukavu.
hashize iminsi ibiri M23 itanze nyirantarengwa ku butegetsi bwa Kongo ndetse ibaha gasopo ikomeye cyane ibamenyesha ko nibakomeza ibikorwa by'ubwicanyi ndetse n'ubugizi bwa nabi M23 nta kabuza izatabara abaturage mu mujyi wa Bukavu maze ikigarurira uyu mujyi wa Bukavu. Ibintu rero bikomeje kudogera muri uyu mujyi wuzuyemo abasirikare b'u Burundi, uyu mujyi wa Bukavu wuzuyemo abasirikare ba Kongo, wuzuyemo abazarendo, interahamwe za FDLR nazo zamaze kugera i Bukavu. Uyu mujyi kandi wuzuyemo abasirikare ba Afurika y'Epfo. Amakuru twamenye nuko igihugu cya Chad nacyo kirimo kohereza abasirikare bagomba kunyura mu Burundi bagakomeza berekeza muri Kivu y'Amajyepfo. Afurika y'Epfo nayo irimo kohereza abasirikare ibihumbi n'ibihumbi barimo kugera mu buseruko bwa Kongo. Uyu mujyi wa Bukavu ndababwiza ukuri ko ari wo mujyi wa mbere urimo abasirikare benshi cyane b'ibihugu bitandukanye. Aba basirikare rero ngo biteguye kurwanya M23 bakayibuza kwigarurira uyu mujyi wa Bukavu. Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye mu mujyi wa Bukavu aravuga yuko abaturage barimo guhunga ku bwinshi, benshi barimo guhungira mu gihugu cy'u Burundi. Gusa abarimo kwinjira ngaha mu Burundi barimo kubona ayimbwa yaboneye ku mugezi kuko benshi barimo gutabwa mu mvuto. Amakuru twamenye nuko abarenga 25 mu baturage bavuye muri Kongo bahungiye mu gihugu cy'u Burundi. Inzego zijejwe iperereza z'igihugu cy'u Burundi zarabacakiye zibata mu mvuto zibagiriza gukorana n'umuhari wa M23. Iyi ni inkuru ikomeye cyane ya Kure TV irimo gutohoza ndetse turaza kubibageza ko mu makuru yacu ari imbere tubabwire ibiri ko birabera mu nzego z'iperereza ngaha mu Burundi, aho abantu barimo gufungwa umusubirizo bagirizwa gukorana na M23. Amakuru kandi arimo kuva mu mujyi wa Bukavu aravuga yuko abandi baturage barimo guhungira ku bwinshi mu gihugu cy'u Rwanda, aho barimo kunyura mu gice cy'uburengerazuba bw'u Rwanda bagakomeza berekeza mu mujyi wa Goma. Abarimo kwinjira mu Rwanda benshi barimo gukomeza berekeza mu mujyi wa Goma, dore ko benshi bari baravuye mu mujyi wa Goma bagahungira mu mujyi wa Bukavu. None ubungubu umujyi wa Bukavu niwo wugarijwe mu buryo bukomeye, barimo gusubira i Goma banyuze mu gihugu cy'u Rwanda. Amakuru atugeraho kandi aravuga ko abasirikare benshi ba Kongo bari mu mujyi wa Bukavu ngo barimo gutegura ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ndetse n'ubushotoranyi bukomeye cyane, aho ngo bashobora kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Amakuru atugeraho avuye i Bukavu aravuga ko ibitwaro bya FARDC, FDLR ndetse n'abarundi babishinze iminwa yabyo ireba mu gihugu cy'u Rwanda. Ngo mu gihe M23 yabigabye ibitero i Bukavu ndetse ikahacakira, FARDC n'abarundi bazarasa mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko amasoko yacu arimo kubyemeza. Amakuru atugeraho avuye mu mujyi wa Bukavu aravuga ko FDLR, FARDC ndetse n'abarundi ngo rwose barimo gukubita agatoki ku kandi bakavuga yuko byanga bikunda bazarasa ku gihugu cy'u Rwanda. Uyu ni umugambi bamaranye igihe kirekire wo gutera igihugu cy'u Rwanda ndetse barabigerageje ku Gisenyi ubwo barasaga ibibombe bigahitana ubuzima bw'abanyagihugu. Amakuru atugeraho rero aravuga ko iyi migambi mibisha barimo kuyikomereza muri Kivu y'Amajyepfo. Abasirikare b'u Burundi baravuga yuko nta kabuza bazarasa mu gihugu cy'u Rwanda, bashinja ko aricyo gifasha M23. Ibintu rero birimo guhindura isura mu buseruko bwa Kongo ndetse icyuka cy'intambara ikomeye cyane kirimo gusatira umujyi wa Bukavu. Uyu mujyi wa Bukavu abaturage barimo gutabaza M23 ngo ibarengere. Ndababwiza ukuri ko imiborogo ikomeye cyane iri mu mujyi wa Bukavu. Abaturage barimo kwicwa ku manywa y'ihangu. Abasirikare ba FARDC ndetse n'interahamwe za FDLR n'abasirikare b'u Burundi barimo gusahura za magaze z'abacuruzi mu mujyi wa Bukavu. Mu gihe rero M23 irimo gusatira umujyi wa Bukavu, ndabamenyesha ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi ko ibintu bikomeje kuyangara. General Evaristo Ndayishimiye akomeje guteguza abanyagihugu b'u Burundi ko intambara ikomeye cyane igiye kwibasira iki gihugu cy'u Burundi. Ubwoba ni bwose mu Burundi.
Mu Burundi haravugwa intambara ikomeye cyane igiye kwibasira abanyagihugu, ndetse Perezida General Evaristo Ndayishimiye yateguje abaturage ko bagomba kuryamira amajanja bakarwana iyi ntambara ikomeye, avuga yuko u Rwanda rushaka kubashozaho. Twese abarundi twese ntituzokwemera ko dupfa nk'abanyekongo. Abantu bakitsa nk'impene ukunyene, hari abantu b'abagabo bakanura. Icyuka cy'intambara gikomeje kwiyongera hagati y'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. General Evaristo Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi yateguje abanyagihugu b'u Burundi kurwana urugamba rukomeye. Yabwiye abanyagihugu b'u Burundi ko batagomba kuryama umugondora josi, ko bagomba guhora biteguye urugamba bagahangana n'igihugu cy'u Rwanda. General Neva yasabye abanyagihugu bo mu ntara ya Kirundo kuryamira amajanja bagahangana n'umwanzi. Yavuze ko atifuriza neza igihugu cy'u Burundi. Uyu mwanzi General Neva yavugaga ni igihugu cy'u Rwanda, avuga yuko gifite imigambi yo kugaba ibitero mu gihugu cy'u Burundi hagamijwe kuvanaho ubutegetsi bwa CNDD FDD. Harabura gato rero intambara ikomeye cyane ikarota, kuko Ndayishimiye yavuze yuko abarundi bagiye kurwana umuhenerezo, ndetse ko batazemera kwicwa nk'uko abakongomani ngo barimo kwicwa. Aya ni amagambo ya General Neva yavuze yuko abakongomani barimo kwicwa nk'ihene. Abakongomani ngo ni ibinebwe, ntabwo rero abarundi ngo bazemera kwicwa nk'uko General Neva yabitangarije mu ntara ya Kirundo muri komine Bugabira. Iki ndakibabwire ntimujya mu mukondora zose. Buramatari yavuze ati umubanyi mubi murazi ko ariko araduhigira, mugana aramaze kumugabisha, uzotuvyoga tuzomuvyonga. Emwe aho mwe muritegura ntimugire ubwoba, bajya turazinanye. Aho ndi mu Mugesera murazinanye kuva ku ntwaro ya cami batigeze batunesha, ubu niho dushobora. Ngaha murabibutsa izina ryo mu Kirundo, murabibutsa muti murazi mu Kirundo aho byavuye. Uti rero tuzoraba neza. Noneho nibazo ari mwebwe mwenyene twese, n'uw'Inyanza rake ari ku rwego rwa Tanzania uraba Kigoma azoba araha. Twese abarundi twese ntituzokwemera ko dupfa nk'abanyekongo. Abantu bakitsa nk'impene ukunyene, hari abantu b'abagabo bakanura. Uyu mumaze kwiyumvira ni General Evaristo Ndayishimiye. Mu magambo yiwe yavuze ko ibintu bizambye hagati y'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Abumvise amagambo ya General Neva ibikuba byabakutse, imitima yakutse, ndetse batangiye kuvuga yuko intambara ikomeye cyane yabigiye kwibasira igihugu cy'u Burundi. Irya nino mu banyagihugu ubwoba ni bwose. General Neva amaze iminsi ateguza abaturage b'u Burundi ko intambara ikomeye cyane igiye kwibasira iki gihugu. Irya nino ku mipaka y'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda harimo kugaragara abasirikare benshi kandi bafite ibitwaro bikomeye. Hano General Neva yatangarije aya majambo ni muri komine Bugabira mu ntara ya Kirundo ihana umupaka n'igihugu cy'u Rwanda. Umumenyesha makuru wacu Ildefonse Habyarimana aravuga yuko nyuma y'aho General Neva atangaje aya majambo, abasirikare benshi kandi bafite ibitwaro bikomeye bakomeje kwiyongera ku mupaka w'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Abamenyesha makuru bo mu Burundi baravuga ko uyu munsi ibitwaro biremereye cyane by'igisirikare cy'u Burundi byagaragaye ku mupaka w'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda mu ntara za Cibitoke ndetse no mu ntara ya Kirundo. General Neva yateguje abarundi ko urugamba rushobora kwambikana umunota ku wundi, ndetse yavuze ko abanyagihugu bose bahamagariwe kwitabira uru rugamba rwo guhangana n'umwanzi. Yavuze yuko ashaka gutera igihugu cy'u Burundi. Mu magambo ya General Neva byumvikanaga ko afite neza ibimenyetso byemeza ko ngo u Rwanda rushaka gutera igihugu cy'u Burundi. Gusa nta kimenyetso na kimwe yigeze atanga agaragariza abanyagihugu ko abifite neza byemeza ko u Rwanda rushaka gutera igihugu cy'u Burundi. Amakuru atugeraho avuga yuko General Neva arimo kwikanga igiti n'ibuye kubera imirwano irimo kubera mu buseruko bwa Kongo.
General Neva yamaze guteguza abanyagihugu yababwiye ko M23 niramuka yigaruriye Kivu y'Amajyepfo nta kabuza ubutegetsi bwa CNDD FDD buzaba bugeramiwe. M23 ngo izavanaho ubutegetsi bwa Gitega ndetse ngo hari amakuru yemeza ko M23 izafasha inyeshyamba za Red Tabara zirwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Nyuma y'aya magambo yatangajwe na General Evaristo Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi irya nino ku mitumba ku bucimbiri ndetse no mu ntara zitandukanye, ubwoba ni bwose mu banyagihugu. Iyakure Official yakoze amatohoza mu banyagihugu ndetse Iyakure Official yamenye yuko ubwoba burimo kwiyongera mu baturage. Abaturage baravuga yuko u Burundi bwaba bugiye kwinjira mu ntambara ikomeye cyane. Ibingibi birimo kwiyongeraho abasirikare benshi barimo kugaragara ku mipaka y'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Abaturage baravuga yuko nta ntambara bakeneye mu gihugu cy'u Burundi ndetse bakavuga yuko General Neva arimo kubakwegera akarambaraye. Hashize iminsi abasirikare barimo kwiyongera ku mipaka y'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda, ariko uyu munsi noneho ibintu byabaye bibi cyane. Muri Cibitoke, mu Kayanza ndetse na Kirundo, ibitwaro biremereye by'igisirikare cy'u Burundi byegerejwe umupaka w'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko abasirikare benshi bafite ibitwaro biremereye biyongereye ku mipaka u Burundi buhana n'igihugu cy'u Rwanda. Ku munsi w'ejo ubwo General Evaristo Ndayishimiye yari ari mu ntara ya Kirundo muri komine Bugabira, yatangaje aya magambo akomeye cyane. Reka mbibutse ko intara ya Kirundo ihana umupaka n'igihugu cy'u Rwanda. Ahantu yatangarije aya magambo ni hafi rwose y'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru yemeza ko General Neva aya magambo yayatangaje abizi kandi abishaka ndetse akayatangariza ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda. Ibintu rero birimo kuba bibi cyane kuko abihweza ivya politike barabona ko ibintu birimo kunyuka ndetse icyuka cy'intambara kirimo kwiyongera hagati y'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. Ngo harabura gato urugamba rukambikana ndetse u Burundi na Kongo bafite umugambi wo kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Igihugu cya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi bamaze iminsi bakubita agatoki ku kandi bavuga ko bazatera igihugu cy'u Rwanda. Kongo ishinja u Rwanda ko rufasha abarwanyi ba M23 barimo kubica bigacika mu buseruko bwa Kongo. U Burundi nabwo bushinja igihugu cy'u Rwanda ko u Rwanda rufasha inyeshyamba za Red Tabara. General Neva yumvikanye ashinja u Rwanda ko rwahaye indaro abarwanyi ba Red Tabara ndetse ko u Rwanda rubatoza maze ngo bakajya gukora ibikorwa by'iterabwoba mu gihugu cy'u Burundi. Ibi birego byose u Rwanda rubitera utwatsi. Ahubwo u Rwanda ruvuga yuko Kongo ubwayo ifatanya n'inyeshyamba za FDLR zirimo abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'1994. Ubutegetsi bw'u Burundi kandi nabwo burimo gukorana ku mugaragaro n'inyeshyamba za FDLR mu buseruko bwa Kongo. Abasirikare b'u Burundi ndetse n'ubutegetsi bwa Gitega barahaye imfashanyo za gisirikare ndetse n'ibikoresho mu nyeshyamba za FDLR nk'uko amakuru twatohoje neza abyemeza. Inyeshyamba za FDLR ziritoreza mu gihugu cy'u Burundi mu ishyamba ry'ikibira. Muri aka kanya turiko turavugana, Iyakure Official irafite amakuru yemeza ko abarwanyi barenga 600 ba FDLR bamaze kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Bakorana n'abasirikare b'u Burundi ndetse barimo kuronka imyimenyerezo ikomeye mu mugambi w'ubutegetsi bwa Gitega ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa, aho bavuga yuko bazagaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda banyuze mu ishyamba ry'ikibira, ndetse abari muri Kongo barimo FDLR na FARDC nabo ngo bakagaba ibitero banyuze mu gace ka Bukavu. Hari amakuru yamenyekanye yemeza ko ubutegetsi bwa Kongo, igisirikare cy'u Burundi ndetse na FDLR muri uku kwezi gushize bari bafite imigambi yo kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda banyuze muri teritwari ya Nyiragongo. Ibingibi rero byarabapfubanye ubwo M23 yabahondaguraga maze ikigarurira ibice bya Nyiragongo ndetse n'umujyi wa Goma. Inyandiko zasanzwe mu mujyi wa Goma zemeza neza ko FARDC na FDLR bari baramaze kurundanya intwaro zikomeye mu mugambi karundura wo gutera igihugu cy'u Rwanda.
aya makuru kandi yanemejwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu kibanyi cy'u Rwanda Ambasaderi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe. Abihweza ivya politike ndetse bagahinyanyura utuntu n'utundi mu bibera mu karere k'ibiyaga binini baravuga yuko icyuka cy'intambara kirimo kwiyongera ndetse ko amagambo ya General Evariste Ndayishimiye yatangarije muri komine Bugabira mu ntara ya Kirundo ku mupaka w'u Rwanda ari amagambo gashoza ntambara. Aya magambo ya General Evariste Ndayishimiye ngo arateye ikikango irya nino mu Burundi. Abanyagihugu batangiye gutangaza ko bafite ubwoba bwinshi ndetse hari amakuru avuga yuko bamwe barimo gutegura guhunga igihugu cy'u Burundi kubera aya magambo yatangajwe na General Neva. Bamwe mu baturage babwiye umumenyeshamakuru wacu Ildefonse Habyarimana ko barimo gutegura guhunga igihugu cy'u Burundi kubera ko perezida amaze iminsi ababwira ko u Burundi burimo kwitegura intambara ikomeye. General Neva yeruriye abanyagihugu ababwira ko bagomba kuryamira amajanja. Yabateguje ko buri murundi wese agomba gufata intwaro maze ngo bagahangana n'igihugu cy'u Rwanda yita umwanzi w'igihugu cy'u Burundi. Bamwe mu bihweza ivya politike rero bagahinyanyura n'ibibera mu karere k'ibiyaga binini baravuga ko aya magambo ya General Neva agamije gukangurira abanyagihugu gukomeza kwanga igihugu cy'u Rwanda ndetse no kumva ko umwanzi w'u Burundi ari igihugu cy'u Rwanda. Ibingibi General Neva rero arimo kubwira abarundi arimo kubahenda mu buryo bukomeye. General Neva afite ubwoba bukomeye bw'intambara yishoyemo muri Kongo none M23 ikaba irimo gushagura abasirikare b'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi barenga 800 baraguye mu ntambara muri Kongo. Amakuru yizewe ya kure official yamenye nuko ubutegetsi bwa Gitega burimo kwikanga igiti n'amabuye bemeza neza ko M23 nimara kwigarurira agace ka Bukavu nta kabuza M23 izavanaho ubutegetsi bwa CNDD FDD. Mu Gitega rero ubwoba ni bwose. Amakuru atugeraho aravuga ko General Evariste Ndayishimiye yamaze guteguza abasirikare ndetse n'inzego zijejwe umutekano ko bagiye kurwana intambara ikomeye cyane. Ibingibi iyakure official yabibateguje kuva kera. Igihugu cy'u Burundi kiri mu bibazo bikomeye cyane ndetse General Evariste Ndayishimiye aragaragaza ko hagiye kuba imirwano ikomeye cyane. Ese koko General Neva amagambo arimo gutangaza yemeza ko u Rwanda rugiye gutera u Burundi yaba afite ishingiro? Abihweza ivya politike ndetse bagahinyanyura utuntu n'utundi baravuga ko ibyatangajwe na General Neva atashingiro na rito rifite, ngo nta nyungu na nkeya u Rwanda rwaba rufite mu guhungabanya umutekano w'u Burundi ndetse ngo nta nubwo u Rwanda rwigeze rubigerageza na gato. Ahubwo General Neva afite ikimwaro cyo gutsindwa muri Kongo none arimo kumenyesha abarundi ko ibibazo byose biri mu Burundi barimo kubiterwa n'igihugu cy'u Rwanda. Ngo ni ikimwaro ndetse no gutsindwa gukomeye cyane arimo kubonera muri Kongo birimo gutuma ibibazo byose abyegeka ku gihugu cy'u Rwanda. Amakuru rero aravuga yuko ibintu bikomeje kuyangara ku mipaka. Abasirikare bo barimo kugaragara ndetse n'ibitwaro biremereye ndetse abaturage bafite ubwoba bo baravuga ko bagiye guhunga kubera ko ibitwaro barimo kubona ku mupaka w'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda birimo kubahahamura.